kuva itariki 20 gushika itariki 24 mu Burundi n'umugwa uri kurategurwa gose kuba umugwa mukuru wa politike kandi niko uri rero uri kurubakwa mu buryo budasanzwe. Rero Ntitwokubaka amazu gusa, amabarabara gusa, ariko kandi n'imitima nayo nyene irakeneye kubakwa. Rero ino sabukuru kino gikorane cyaje kugira ngo cubake imitima y'abanyagitega. Abanyagitega banezerwe, bahimbagwe, banezererwe nuko kino gisagara cyacu cyo kubakwa neza. Rero aba bashitsi nabo nyene barabonye ko Burundi ni igihugu cyiza nkuko babivuze, igihugu nyabagendwa, igihugu kandi gifise ibintu byiza bishobora gutuma Uburundi butera imbere ngo gusumba n'ibihugu byose bindi bya Afrika. Bavuze ko bamaze gushika i Burundi basanze igihugu cyacu ari igihugu cyiza, igihugu kirimo ibintu byiza, na cyane cyane ikintu bavuze basanze abarundi ari abantu batuje, abantu baciye bugufi batuje kandi bafise impano yo kwakira n'abashitsi neza. Rero turafise ivyizigiro ko uko biri kose hari ikintu kigira gikoreke mu mitima yacu, mitima y'abarundi. Icya kabiri cyatumye iki gikorane kiza hano, mu bisanzwe iyo haje isabukuru ngiyi y'ubutumwa bwiza hariho abantu bahinduka, la transformation, abantu bagahinduka. Rero buriya iyo umuntu ahindutse n'iterambere rirakurikira ihinduka ryiwe. Rero ikintu cyambere gikomeye cyane mu buzima bwacu cyangwa ubuzima bw'umuntu wese ni uguhinduka, guhindura ivyiyumviro, guhindura uko ubona ibintu, ukabona ibintu neza, ugaheba gukora ibibi ukaja mu bintu byiza. Nukuva ndazi yuko inyuma yabo hari ikintu kizokoreka, muzosanga abantu benshi bari babi barabaye beza, abantu bahora biba barabihevye, abantu bahora maraya barabivuyemwo, abantu bahora bafise ingeso mbi bafise ingeso nziza. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Kandi ugiye kuraba nabo nyene bamaze igihe kitari gito bariko barigisha, ariho ugwaruka bize uburyo bashobora kuvuga ubutumwa. Ikintu cya mbere kuvuga inkuru nziza ku bandi. Hariho abarongoye amadini atandukanye baraduhurije hamwe mu buryo bw'ubumwe, turahurira hamwe turaganira, baratubwira bati kuba mutandukanye mu buryo mwigisha ariko kandi hari icyo musangiye. Rero mushire imbere cyane cyane bijya musangiye gusumba bijya bibatandukanye. Mugira ubumwe, mubane neza, mukorera Imana neza, muhuje umutima n'inama. Ico ni ikintu cyiza cyane nashimye. Dukoraniye hamwe abaporoti b'amadini atandukanye, abagatolika, dukoraniye hamwe bamizirima, turi hamwe twese bariko turasangirira hamwe, tunywa ifanta, dusangira n'ivyo kurya, turi hamwe turiko tuganira, dutwenga, tunezerewe, ata kibazo na kimwe kihari. Icyo ni ikintu gikomeye cyane bamaze iminsi bariko barakora. Ikindi naco namaze kubona barakoranije ugwaruka, abakobwa cyane cyane barabaha ibintu bashobora gukoresha mu gihe baroye mu bihe byabo, kandi ivyo bintu babahaye bashobora kubikoresha imyaka myinshi. Urumva ko n'umunsi bari bagiye kubitanga mu mpande zitandukanye z'igisagara, kandi navyo nyene ni vyiza cyane. Rero nimvira yuko by'ukuri hariho ibintu byiza bizoza inyuma y'isabukuru nk'uko babivuze. Imana ibahezagire. Twagomba gutera kamo abene gihugu bose bo mu ntara ya Gitega, na cyane cyane ababegereye gisagara n'abari mu gisagara, yuko bo kwitabira iri sabukuru rizotangura ku munsi wa gatatu kuva isaha zo kumuhingamo. Tukaba tubatumiye rero mwesi mu byitabire. Ni ibintu byiza cyane. Mwabonye hariya twubatse ni hariya ku kibuga cy'indege cy'Igitega. Hanyuma rero tukaba twifuza yuko twobana namwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu. Imana ibahezagire.